ekipe yitwa Real Madrid bakiriye ekipe ya Barcelona byose birazunguruka bishingiye kuri El Classico kubera ko hasigaye iminsi mike kugira ngo aba bagabo bacakirane ubwoba ni bwinshi nabonye bwabatekeye bati turaza gukina tutagira umwana yitwa Huijsen ko reka aratubwira ko afite ibibazo bikomeye cyane tugomba kumucungira hafi bijanye n'imvune turaza kwifashisha nde muri axe ya ekipe ya Real Madrid ko bamwe bariko baraza abandi bagomba kugenda ariko ibi navyo bica binjana ku kwibaza nti eske iki kibazo c'imvune kiri kugaragara muri aya maklub yitwa ko arayakomeye cyane mu gihugu ca Espagne kiriko kirava kuki ni ibibazo dukwiye kugereka bisata by'ubuvuzi cyane tukabigereka kubamenyereza bakoresha aba bakinyi ariko Eddie Huijsen kutamugira ni Real Madrid igomba kuja kuri pressure ko babuze umukinyi ari kubafasha byinshi. Yes, of course. Kubwanje ndimvira ko Madrid yateza kuca kuri pressure kuko ikintu cyambere twavuga ibibazo by'imvune kuko uno munsi Landry imvune zose ziba kwa Barcelona zoba justificatif bivanye n'inguvu bakoreje umwaka wese mugabo uno munsi imvune ya Huijsen kuva yakoreje umwaka wose pangwa muri equipe ya Bournemouth mu Bwongereza ucuza kwa Madrid muri project gusaba ngo utegerezwa gukoresha inguvu zawe zose unyaruke kwinjira no gufitinga muri system n'ivyo umenyeza gushakamo ndakuvuga ngo muri make yashikiye mu iyo pression iyo projet nkuru ya Madrid sivyo kuko bino bintu iyo ukuntu Huijsen yinjiye kwa Madrid hanige binasaba mantarma mu mutwe uburyo utekwa sizo umuntu yavuze naruvuga ngo hariho n'imvunu ugira mu mutwe sivyo ikagusubiza inyuma mugabo kwa ntiturivuge ko yoba yarasubijwe inyuma n'ivyumviro cyangwa se yoba yarashizwe kuri pression na projet ya Madrid kuburyo nova ngo bimwafecta mantarma mugabo menye ngo kwinjira muri Madrid uvuye muri Bournemouth nka Huijsen bigufasha mantarma kwimvira ngo mbega kugira ngo nze ntanga ivyo iyi equipe nkeneye kugiye kirekire ninjira gute mugabo urabona ngo Huijsen yinjiye kwa Madrid gute kwakunda mvuga ngo ivyanje na jewe ubwanje ndabishiriye Madrid kwacongera ko ikintu ca kabiri guhera muri Mondial de Club ni nkino zikataking uretse nuvuga ngo uretse cyo no kwita ngira ngo ubwo yaba suspended ni karati tukura sivyo nawe ndagerageje kuraba mu gihe yaba ari eligible gukina Huijsen vyabigoye kumubura mu mvago mu kibuga kwande kwa Madrid bisobanura ngo yashikiye kuri pression ya projet ya Madrid bivanye n'umwaka Madrid yarivuyemwo ubona ngo uno mwaka uraheze urasize Real Madrid ikiri nzima eske umwaka uza yoyo uwo urasiga Real Madrid uri mukiye kibanza bahindura umumenyereza yinjira kuri pressure kuko Madrid ni equipe ikomeye akora info bica bivago bicaye kubitana ngo ijisho ryamuraba risa nk'iri mwirengiza muri Bournemouth noneho ryamushinze ijisho rya mbere direct ndavuga ati ijisho ry'umugabo witwa de la Fuente kuva yinjira kwa Madrid ni pangwa muri defense ya Espagne ako murazi ikintu kimwe uno munsi umwana yitwa Huijsen ni umwe mu badefenseur beza muri kazoza mu gapana abadefenseur beza bakubu kuko tuvuze abadefenseur beza bakubu ugomba kumva umuntu ari experimente canke ukaba mwizo kinira Bournemouth nibisanzwe uraba mwizo kinira Crystal Palace jankunze kwa abadefenseur bose abadefenseur bose umwaka weze kwa Bournemouth bose none nko nka Zabarni uno munsi nka Paribuze Marquinhos amezi 3 ahubwo hari kibazo bogira kuri Zabarni attention defense yose equipe yitwa Bournemouth umugabo yitwa Zabarni niwe mu defenseur novuga ngo Dotay kandi yaranafise n'akazi gakomeye atanga mu kibuga kandi afise niyo nivyo si mukuru cyane mugabo ugereje kora mu bari bafise ni presque imyaka imwe kuko imyaka 20 cyo no munsi mfata umwana w'imyaka 22 ko bangana bien sûr mugabo uno munsi gender afise 23 iriya bon ije gukwiruka ikwiye ubunyene kuko nubo mbonye afise na anniversaire wo basanzwe bakina namwe hari ya William Pajo na uyu 24 bisiguye ngo uno munsi wewe Huijsen kwa Real Madrid kukubura bagasafaringa n'ugwego gwa Real Madrid gwasubiye hasi
kuko no munsi Real Madrid wowe ukiyizamo ntizokwigira gushira kuri pressure ngo Dean Huijsen ngo tugomba ibikombe mugabo no munsi abana binjira muri equipe nka Real Madrid bo nyene bishira kuri pressure niba winjira pressure mu defenseur none munsi hari umwana bivuga ko Ramos atamubereye muri dore umupira uravye ryari urinze uza kwa Real Madrid no kuvuga ngo abana bose birefera ku mugabo witwa Sergio Ramos dufata karorero kuri ba Rafael Varane kuri ba Kepa Rima Pepe n'aba defenseur beza babaye muri club iri kwitwara ibikombe uzi ukinjira wewe uzi ngo baranzanye bankwe muri Bournemouth kuba niyumvira ko na equipe nka Real Madrid no kubera bambonye ko ndi mwiza mugabo hariho pressure jewe nzanye utegereza kwishira kuri pressure kuko na musenda ubwiga Dean Huijsen yaje okay basi hari gushika muri equipe dufata akashika nko muri Real Madrid Dean Huijsen akaca ahagarara imusozi hari hejuru gasongero ki Santiago akaca yitegereza muri defense ya Real Madrid ninde nkurikira ndabakurikiye cyangwa se barankurikira wasanze Anthony Rudiger sivyo wasanze Eder Gabriel Militao wasanze Eder Gabriel Militao mugana nyine musanze hariya muri dispensaire asigazi neza uburyo inshinge n'imikasi bifata inyuma yagira umwaka muremure mu bitaro no mwako yabaye ibiri consecutive Anthony Rudiger uwo musanze ari wo kwiheka ko mugabo usanga zafise ibimenyetso vy'ubure n'umubiri wiwe nawe atangwe kuba muri yo dispensaire David Alaba wewe kuva yinjira kwa Madrid asigari dogiteri mukuru hari urumva uraraba ukavuga ngo ino defense rero ya Madrid hari nta wundi muntu jewe no kwishinga imizako cyangwa se no kwegamira ni jewe nyene Dean Huijsen tunemeranye iki kintu no munsi jewe Real Madrid ndemeranya n'akazi umugabo witwa Xabi Alonso amaze kutwereka ariko ndanagapinga by the way kuko hari umunsi yatsinze izo yamerita gutsinda izi musumba kime tukabona ingene zimugaragura warakinya na Paris Saint-Germain wongeye wakinya na Atletico de Madrid turi muri Champions League uko imeze gendere imbere ikuronsemo resultat ya hiruka hafi imyaka 70 na uno munsi twinjira muri Champions League ejo aho bukera tuje muri bitembo final utangura guhura na za Liverpool ku mutaga no ku mugoroba utangura guhura na za Arsenal utangura guhura na za Paris Saint-Germain izo za Inter de Milan hafi aho na za Bayern uno munsi je defense ya Real Madrid ndayigirira makenga cyane kuko uno munsi uravye Alvaro Carreras n'umwana zibaro mugabo buryo kwa Madrid bahabaye nimba waratunze Marcelo ukamutungana na Fabio Coentrao yari mwiza gusumba ibi by'abana nka Alvaro Carreras Coentrao abayeho azingo ndi kumwe n'umugabo yitwa Marcelo Vieira Junior mwiza atangura mu kibuga jewe no kwigirako noneho Marcelo Coentrao arageze igihe baramuribera bamutungiye ko Mendy arabizi ngo nzokina ariko Marcelo adahari plus experience kiyongera mugabo no munsi none umwana wa 18 Mendy ucubandanya uvuze ikintu cya Alvaro Carreras nako ndaciyumvira nk'ubu Carreras nivyo ireforme muri Castilla mugabo urya sose muri Castilla ntabwo yajanye message ivuga ngo genda ugiye tuzobana tugucunga canke se ngo uri muri project yo kuzoba umukinyi wa muri kazoza akomeye genda hariya kwa Benfica canke se ahantu hose uriya ngo nabambu yamba bari bamufise kuko bakorega Manchester United yagiye muri Benfica vuye Manchester sivyo no mu mafaranga 50 miliyo Benfica yari yatanze kwa Benfica Manu yarose mu make sivyo ukacura ba rero ngo ona musi Carreras reka tuvuge iki kintu uvuga ngo Fabio inyuma ya Marcelo kavuga ngo ari hanze ndakina nziko ndi kwere kumenyereza ko ivyo Marcelo amuha nanje revyo no muha urasohotse uzanye Mendy kigatuna reka bati nzokina Marcelo ari gutera umuzika sohoka kacura nkuno musi Carreras yarinjiye sivyo akaraba Mendy ni hari akaraba Francesco Garcia ni hari hajya akavuga ati none jewe kushikura musi ndabire kurina n'ubundi urumva ana nka Alvaro Carreras ashaka kuba mwiza muri Madrid nkuko Marcelo yabaye mwiza apana uko Francesco erega wanashaka na Marcelo yinjiye umwaka wa mbere yinjiye asanga Roberto Carlos ariko aragenda mugabo urumva ko ka experience basi arafise uwo yifokarijeko ni birero bya Dean Huijsen niki kibazo uko no musi gereje uco wigira mbo yabo gereje kuraba no musi Dean Huijsen kuva Xabi Alonso yafata Madrid muri nouveau area Xabi Alonso
siwe muri deri wino defense niwe muridere ahubwo we yakagombye kwitwa umuridere aventa hasanze abatama nka barudiga nka ba militaho bamaze igihe je bitumye nsubira inyuma ndaba Real Madrid igura 2005 bamuguye muri Seville abo yahasanze ndavuga Sergio Ramos kandi cyo yari afise niveau nibaza ko namba itangana na Dean Huijsen yaramuruta Dean Huijsen ubwiwe Jesse ndamudutako ava kwa Sevilla Ramos yarakomeye yari 2005 yarakomeye cyane bro yaraguzwe miliyoni 17 2005 miliyoni 17 za nyinshi cyane yasanze aba defenseur yasanze Fabio Cannavaro myaka 33 aba baramuzi no kwa Chelsea abantu yasanze umwongereza yitwa Jonathan Woodgate ahasanga yari kapitene w'iyi equipe Ivan Ergera uravyumva yasanze kandi muvandimwe hasanze na nimero 3 yitwa Roberto Carlos afite imyaka 34 Marcelo yari afite 19 bari bafite no mu nimero 2 yitwa Michel Salgado abantu baramuzi no mu academy ya Real Madrid araho ntana hamwe ntarigera je nyuma yayo waraba Real Madrid rero mbona impamvu ba Dean Huijsen baje abantu bakabona ko bagomba kubivyitegererezo ni timing imwe nibi tubona kwa Barcelona umwana yavunitse ngo turapfuye uyu akakana kimbere kana Lamine Yamal ubuse Barcelona yisanze hantu gute Lamine Yamal avunitse bapfuye batangura gusturugumira nk'ufashwe na malaria Dean Huijsen je novuga ngo nikosa rya Perez buya Perez agize imisambesha nk'imyaka nk'ine heze iyi ni timing mbi yahora zifise timing nziza yo kurokrita ni Real Madrid yahora ugira mu mediateur uwashaka ko bazosubirira bakabana imyaka 2-3 ni naco gituma mbona guciriye mu ijambo je uno munsi nicara nkumva ngo kiragoye ko hoza umuntu wasigurira ko hari umumenyereza asumba umugabo witwa Carlo Ancelotti yabanye na Perez mu bihe bibatagura umukinyi mugabo Ancelotti akamenya gukoresha bafise akazana umusaruro none se Zidane bapfuye kina Perez yamubwiye ati wewe je ndazana Pogba ati je nta Pogba uzana ngaha aramubwira ati namba ari ugomba kugira ijambo ku bakinyi bo uzana atari mu bakinisha je ndagiye tubona kudo tonere ati burya areguye sivyo press conference ngiyo areguye ariko Zidane uyu mutamu Carlo Ancelotti wo mugereranya n'umuntu tasigaye amafaranga y'itomate ariko ugasanga isose ku meza iriya Real Madrid usanga umukasera aje ku defanda ibaza nk'ukuntu bari ko baramanipira siko mu manipira n'umukinyi wa equipe ibaza nk'ukuntu bari ko baramumanipira no mu defenseur yagiye kuri kabiri yagiye muri mediane kugeza yarakinye muri attaque ndavuga yo Federico Valverde yaratatse ari mu mawingi ijya Champions League batwaye 2020 yari mu winga yarabaye nimero 6 yabaye nimero 8 yarabaye nimero 2 kugeza na nubu umbwiye ngo posta metriza gusumba izindi je byongora kuvuga bivuga ngo rero Real Madrid iyo vuye mu bintu vyawe nk'ibintu bakoze Casemiro aragiye bazanye Chouameni kuri 80 million Real Madrid ya kera hajya Chouameni ari kubarana Casemiro imyaka 2 avuga ati wewe uje gusubirira uyu raba uko akina ariko uyu munsi bari kubazanamwe abantu sibo babonye barabazanye ibaze Real Madrid ija kuri pressure kwa Liverpool ngo turabaha 10 million ntabwo turindira kwaza kwagusa reka tubahe 10 million turagowe atabonetse ntabwo tuja mu gikombe cy'isi so bivuga ngo rero Dean Huijsen ubwiwe afise 20 bro yaciye muri Juve ntibyakunda aca muri Roma ntibyakunda mbona ko nako kantu kaka experience burya iyo uca ahantu ugakinana n'aba senior players hari gihe bigufasha noneho kuko ibyakina no ku myaka yiwe vraiment mbona birengeye Dean no mu defenseur mwiza ni nk'ibi bintu abantu bihenze ku mwana twa Pogba kwa Barcelona n'aba defenseur beza batanga icizere cakazoza mugabo no munsi bivanye na exigence za club barimo ubwo bushobozi ntibaragira kuba bufise bwo gutanga ivyo club zibasaba n'imyaka bafise bakagomba kuba bategurwa nkuko abo nofata bafata nk'ivyitegererezo bateguwe Ramos yarateguwe kwa Real Madrid Carles Puyol kwa Barcelona uno munsi bavuga ko mu bakinyi b'ibihangange Barcelona yatunze bavuga Gerard Piqué mugabo nkiyumvira ubwo Gerard Piqué wase kwera yabaye muri Barcelona nziza kandi nawe yanafashwe n'umwanya agaci Manchester akagaruka kwa Barcelona akabarana ba Puyol
hakaba muri Barcelona nziza mugabo no munsi Madrid isa niyatakaje urwego rwayo muca mugomba kurondera mu mwana w'imyaka 18 hama muzorondera Champions League ugiye kuraba neza aba defenseur bose babaye beza baje ku myaka mito ariko baba introduit mu mababa y'aba defenseur baba grand joueur bari yo Ferdinand bashitse umudagi Stam ari hari I mean mu Hollande Stam ari hari donc buri muntu wese uzoraba umwana arakora ibintu byiza ariko akenshi akora ibintu bamubwirije umubwiriza rero ninde ubu ubwiriza ku Barca ninde ubu kuri runtu rwa Rojo guruhura mutwe ubu hari cyo bwabwira ku Barca nabwo byararunaniye oya kufata umwana ukamurerera kuri Rojo ni nko kumubwira turagenda wibe ntabwo bihanu ni nko gufata umwana wavyaye ukamutererera nko mwirigana banyura umugi kavuga ati umwana azokurira hano azokura ameze gute azovana yiki no bwiza bwa Barca byinshi umwaka weze bwa no kwari kumwe na ine twabonye kuri ni jewe nahoze mvuga maze kubona abahispanyol babiri baba defenseur Piore ndamwegeje kure hafi ahambonyera mose nongeye kubona Martinez yes nivyo kuri equipe ya Real Madrid twirukanke duce mu gihugu cy'Ubwongereza gato